Ndongeye kubaramutsa amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese bakunzi ba BM4 na BM4+ nongeye ndabaha ikaze mu kiganiro cacu ubwo tuma tuyage ibiko biravugira hakurya cyangwa se ibiko biravugirwa hakurya y'amazi. Rero muramuzi neza ko ntabandi janye ntariko ndatamba nirorera mba ndi kumwe n'umuhinyanyuzi akunze kumbwira ko nkunze kuvuga nihota reka ndamwakire nitonze. Akamahoro cyane bana muhinyanyuzi murameze neza? Ego ndameze neza ndakomeye ndashima. Ego ndabona neza ko nubo kubona ibintu bisawa sawa cyane ego yes mufata gatebe mwicare rero kugira ngo dushobore kwa twarabira hamwe ibyo tugomba tuvugire muri kino kiganiro ni plus important kugira ngo ndabasa icyo sase kuvuga nuko muja muri commentaire duhurireyo kugira ngo twandike des idées cyangwa se ibibazo twaba twagize muri kino kiganiro ariko ndabibutsa kandi ko kubipfuza kwinjira muri groupe ya WhatsApp ya BM4 na BM4+ akanya ni gwanyu simbira muri commentaire urasanga yo link uhita winjira turahura muri groupe kugira ngo dushobore kwa twaramukanye. Yes uyu munsi tuma tuyage kuri kubiki tuma tuyage kubijanye nuko n'ibintu tumaze imisi tubona ku ma réseaux sociaux atandukanye yo hakurya y'amazi aho umuhinyanyuzi atubwiye ntibigende tumenya yuko ibi twabaye uyu munsi cyangwa se byabaye hirya y'ejo cyangwa ntitumenye na kimwe ariko twabonye amareresi yerekana yuko Iran yagize icyo ikora kuri Israel. Kibazo canje ni cyane ntumbeza kuminyanyuzi. Eske ko yagize icyo kuri Israel ntakitegura kuri Amerika ko nawe yayiteye kayibabaza. Urakoze cyane. Kandi ngerageje gushigikira kuri ico uvuze. Muri no minsi biragoye cyane kumenya makuru atoje by'ukuri y'imvaho. Ko twarabashikirije yuko bigoye cyane kuko Amerika yashize igitugu kubatanga amakuru ya satellite kugira habe confirmation ko ivyo yavuze ari vy'ukuri. Uya bishobora kuronka confirmation canke icemezo cy'uko ibintu byabaye hakoresheje ama image ya satellite haheze indwi zibiri. Amerika iyo hari ikintu cyabaye kuri yo canke muri kajya karere ubu uravye kuri ama image ya satellite biragoye cyane kuyabona. Hanyuma urumva kubi navyo vyerekeye amafoto tuba tubona hirya no hino n'amavideo bano baveka intelligence artificielle by'ukuri harimo ibintu bisa n'ukuri bavuga kandi ko na Iran ubwayo nk'ibi vyerekeye ujya muhungu wa Khamenei murazi yuko nuba bakivuga ati mbega ni muzima canke yarapfuye kuko icemezwa cyo nuko yakomeretse cagihe ise yapfa. Rero bavuga ati kome atarigera aboneka imbere y'abantu yoba yarapfuye atari uko niba mutwereke nakoreshe inama canke nagira ikinashikije atangaje ariko harimo n'amayeri kugira babone neza ahanari donc gushika ubu ntaho Khamenei muto junior ari oya ntaho bazi. Hanyuma Iran nayo ico nshatse nabivugiye ibananyerekana ku televiziyo ama image akozwe na intelligence artificielle yerekana ujya muhungu wa Khamenei canke ivyo ari mugabo biravye no kuri sama image yo kuri icemezo cyo nuko ubutegetsi bwa Iran bumaze kuvuga ko ahari kandi afise amagara meza. Shaze kuvugisha tuvuga ama image yose tubona n'amafoto twogira attention kuko kenshi ivyemezo usanga ari satellite nazo Amerika isani yabishizemo imitaye kugira ngo amakuru ntazara arafiltra. Ese wo tumenya ndana guciye mu mijambo tumenya ari kubera iki ari impamvu ituma Junior Khamenei ataboneka. Impamvu hari ivyo Trump yavuze yuko ujya mu ntazoramba ku butegetsi cyangwa hanga makongoma yiwe ari uko Trump ngo amuhaye uburenganzira. Urumva bisigura yuko bariko baramuhiga kandi wewe ntafise imero nk'iyase kuko se yavuga ati ndumutamakuze mfise amagara make turi mu kwezi kweranda naho nopfa noca maratiri hanyuma jewe sinza kwinyegeza ndakuze vraiment nabonye byinshi. Mbwa Khamenei nako wewe aje asa n'uri ku rugamba kandi avuga ko yabaye no mu gisirikare yagwanye intambara atari nke wewe wategeza kwinyegeza kugira ngo ashishikare kubandanya ahagarariye kuko bo musubira nawe urumva ahogera igihe n'abanyayirani bagacika. Donc ni ya strategie Iran ikoresha yo kuba yonyegeza nk'ibigwanisho ibiki nabo bashimye ko bumunyegeza akorerere. Yego bategeza kumunyegeza kugira ngo ibara ntirigwe ko aracari muto acafite byinshi abafasha. Tugendere kuri ibi muvuze muti mbega Amerika yoyo ntakitegure kuri Iran. Hari amakuru tufise ariko sinibaza ko araba menshi mu bantu kuko ni supposition canke ntibiragaragara neza mugabo hariho n'imenyesha makuru mwe maze kubishikiriza ha muri Amerika cyangwa mu Faransa byerekana ko Iran muri Amerika hariho ubwoba
hariho ubwoba yuko Irani ishobora kugaba ibitero kuri Amerika ku butaka bwayo urumva nakatabonetse kuva Amerika yitwa Amerika umuntu ayitera twaheruka za ntambara zo mu 1607 igihe ubwongereza cyangwa Ufaransa bwa Amerika yari kiri koloni yabwo ubusigaye ntivyongeye kuba rero Irani bimeze gute bavuga yuko kuri kote west canke mu burengerazuba bwa Amerika ku ntara ikomeye cyane yitwa California bavuga yuko FBI cya kigo kigendereza gikomeye cyane ca Amerika coba cyafashe amato ubwato musanzwe ari bwo kuroba mugabo bavuga ko yo bashaka kubuhindura bube nk'ikiraro cyo gutera amadrone muri iyo ntara ya California mu gice Amerika bavuga yuko hari abantu bafashwe ariko arumvirizwa kandi yuko hariho amakuru bafise ko Iran ishobora kugaba ibitero kuri Amerika muri ubwo buryo bw'amadrone biroroshe cyane nukuzana amato yakegera Amerika gashakura za drone tubitse ko drone zitwa Mashahed 136 cyangwa 130 sinibuka 132 za Irani zishobora kugenda ibirometero ibihumbi 200 no kuvuga ugiye hafi y'igihugu ca Amerika mu mazi ari mu ibahari rya Pacifique cyangwa rya Atlantique ukaja ku birometero nk'igihumbi aho hantu haragoye cyane kuko nubwo uharengana bahita ko ari amazi international ari amazi atanu yegukira gutyo rero bavuga bati Iran yashobora kuzana amato yabo akacisha kuri ayo mato y'uburovyi canke ya gisivile igaheza igakoresha ayo mato mu gutera amadrone kandi ajya amadrone urana kwa gisibije muri kajya karere igihugu ca Amerika ayo ne makurera ahari uvuga ko izintara za California umutekano uri kurakomezwa cyane bisigura ko ya ntara rero icagihugu ca Iran no sele mako kifise resistance ariko gifise n'ivyumviro byo guheza naco nyene cihorera Amerika narijya bose muri Iran hari ama manifestation atandukanye abantu bariko birigaragaza agashavu n'umubabaro bafise ku ndongozi zabo z'abaza gardien de révolution canke mu bagisivile harimo n'abakamene n'abandi kandi gitangaje nuko manifestation ko ziraba ariko hirya yaho kandi abantu benshi batari baki amasana mwerekana abantu benshi cyane muri centre atera ibihumbi n'ibihumbi bariko baragira manifestation kandi hirya yaho gato hari indege z'intambara zigwa zirengana n'amabombe aguma byumvikana cyane intambara kuri hafi cyane mugabo abantu kubera gashavu kubera abantu kubera baza barerekanye ko no gupfa bemera gupfa babana manifestation kandi mu kirere hari intambara y'indege na misiri aguma rengana bisigura yuko abanyayirani bose baguma kominduru bavuga bati dutegeza kwihorera indongozi zacu nico civugo cyo nyine bafise bisigura ko bishoboka cyane ko Irani nubwo intambara yohera yozokorera akantu katari keza igihugu cya Amerika cyanyugu zabo ego cyane ikindi kibazo nari mfise mbona muhinyanyozi nuko mu minsi zatubwiye n'uburyo Amerika irifuza ko yose ari ibiganiro muri bwa buryo bwabo kugira ngo ntibabone yuko baba batsinzwe mu kwerekana yuko bashaka guheza intambara ikintu nifuza kugira ko n'icyayi ese uku kwihorera ko basaba ibiganiro Iran nishobora kwihorera Amerika kuri Israel kubera yuko ukuntu Israel batubwiye ko ishaka ko intambara idahera ego cyane mu bisanzwe igiteye ikibazo Iran ntago ari na Israel kuko uravye inguvu nuko gusa Israel ifise bombe atomique nga Iran nayo ifise capacité yo kuyikora Israel ikibazo kinini kuko kuri ku bwa Iran Israel hatari Amerika ico kibazo nico vuga no mwanya munini bisigura ko rero Iran hanini umwasi ibona w'inguvu umwasi ibona bishobora kuyikuta canke kuyitwara uburyo canke ashobora kwamerera nabi ni Amerika bisigura yuko rero agashavu kenshi ntibagafitiye Israel barasanzwe bafite ishavu naturel guhera kera hose mugabo Amerika yo yurumva niyo ihagararira Israel kugira Israel igire bike kwihorera kwa Iran ubu ivuga bivyegerekeza kuri Amerika kuko Amerika nivyo biranagoye no kuyihora Amerika cyane biragoye kuyihora Amerika icyambere Amerika irimo n'abantu b'ubwoko bwose bava mu hingo yose yisi ku buryo ubutasi bwabo bukaze kugira utegura ibitero bababimenye kera ni nk'ibi biriko tuweje kubabwira byo muri California urumva biragoye cyane Amerika kuyitera ku gataka kayo no seulement ko geography y'ingene imeze mugabo kandi isanzwe ifise amakuru y'ubwirinzi ukuvuga Amerika muri strategy ikugwaniriza iwanyu kugira rero uyihore
birashobora kugora cyane kuko ubanza kuva iwanyu ukaza iwayo none iyo gukubitiye iwanyu wumva kuza iwayo byo koroha. Mbabarira gato dusubira inyuma bwana Mwinyanyuzi. Eske iki gitero cyatumye Al Khamenei ashobora kuba yova mu mubiri ni igitero cyatewe na Israel twibutsa abatukurikirana cyangwa ni igitero cyatewe na Amerika kugira ngo tumenye umwansi mukuru wa Iran? Yego cyane kubahora badukurikirana mbere nashaka ndabahamagarira ngira ngo uraza kwivuga igano giheze yuko hariho live kibiri aho tukora saa 2 twarabisiguye neza. Israel objectif yayo ifise niyo guhindura ijya regime cyangwa ijya ntwaro iri muri mvuze intwaro abanyarwanda cyo bibaza ngo nirwanisho reka mvuga ubutegetsi buri muri Iran ico naco cyarananiranye cyane bisigura yuko rero ibintu byose uzi byerekeye kwica abategetsi n'abandi c'est vrai ko Amerika uri bikora mugaye igihugu cya mbere cy'inzobere gikoresha uburyo bwose bubaho kugira ngo kimare indongozi z'igihugu canke abatwara habe mitwe y'imihari canke leta canke ibindi byose bidashigikiye ico gihugu ni igihugu ca Israel. Barashobora gukoresha amamisire, barashobora gukoresha bita matanta bakagutega ibombe canke bakaguha umuti uburozi canke uburyo bwose bubaho bisigura yuko Israel ibi byo kwica indongozi za Iran niyo iri imbere gusumba Amerika yoyo yarifuza yuko Iran yo jya hasi kugira ibandanye yikorera ubucuruzi y'icukura igitoro yironkera ama internet economique kuko n'ubu no munsi indongozi za Israel nkuko Trump abishikiriza indongozi zambe za Iran zokwemera gukopera na Amerika cyo babiheze mugabo kuri Israel ntibibaho. Bisigura yuko ibi byo kwica Khamenei Israel imbere cyane gusumba Amerika mugana n'ubundi ntiyari kuba kwa Israel kubikora idashigikiwe na Amerika. Bisigura yuko sindiko natahura neza ko yana nakwaje eske Iran nishobora kwihorera Amerika ishiye kuri Israel niyo mpamvu ibyo niko yama yabikoze no munsi Israel acakubitwa amabombe ya Iran. Bisigura yuko Israel isanze yihora ku munsi kuvyabaye muga Amerika murumva yuko nta kintu irakorerayo icyo gituma mu bisanzwe umuntu wese andure cya dafisi neza cyane. Urakoze cyane ku ntahoza ndibaza nabo bari kudukurikirana barashobora kuba batahoye. Reka tuje rero kuri bimwe cyangwa se bimwe mwumvise cyangwa mwabonye mwarabonye neza yuko kuri iyo ntambara ya Iran hari ibihugu byinshi byagize icyo bivuze ko ndetse hariho n'ibihugu bimwe ngaha muri Afrika vyavuze biragira icyo bivuze. Uyu munsi twabonye kimwe bita ngo ni G7 ariko mbere yuko mbana kubaza ndifuza ko ubanza kudusigura G7 eske isigura iki? Ku batabizi ko ndazi ko Benita urabizi ku batabizi G7 ni umugwi w'ibihugu kera byari 8 byari G8 cyane umugwi w'ibihugu 8 ubasigara umugwi w'ibihugu 7 ibyo bihugu rero byitwa yuko ari byo biteye imbere ku isi bifise ubutunze cyane ku isi. Ibyo bihugu rero byaragiye hamwe kugira ngo bishishikare byo kwishira ku ruhande nk'ibiza biriga politike ya ekonomi y'isi canke byerekeye ubutunzi bw'isi nivyo bisa na servuko nivyo byari imbere cyane. Aha twovuga Amerika irimwo twovuga Amerika twovuga Japan igihugu c'Ubuyapani kandi nico cyonyine muri G7 kitari muri OTAN ibisigaye bisanzwe biri muri OTAN urumva ni ya OTAN nyene. Hanyuma rero urumva Etats-Unis canke Amerika Japan hariho na Allemagne na France na Angleterre na Italy hamwe na Canada. Hari bibiri ku mugabane wa Amerika, Canada na Etats-Unis kimwe kiri mu mugabane wa Asia arico Japan nibi bisigaye byose bine biri mu gihugu ku mugabane wa Buraya. Yego urakoze cyane. Ubwo rero abantu bamaze kumva neza ico G7 kivuze gisiguye. Uyu munsi twabonye ko G7 nayo yenyine yavuye mu gacerere yagize kivuga ko eske bimeze gute? Urakoze cyane. Ubundi wo umugwi wa G7 niwo wagize ico ushikiriza mugaye ibihugu bwavyo biri muri G7 biramaze kugira ico bishikiriza bimwe dufate Angleterre no France. G7 byagenze gute? Urumva yakoranye kuko ikibazo cy'ubutunzi ku isi uno munsi ni kibazo kubera irya ntambara ni ubutunzi ku isi busa n'uburi ko burahungabana. G7 yakoranye hanyuma iragira icishikirije nk'umugwi wa G7 kandi yashikije ibintu bishika nka 3 mugabo urumva ko bihengamye cyane hamwe birekana yuko byifuza nyene umutwe umutongo uzindura uguma byifuza gutegura kwitegura kubera ko bibona ko habavye akundi urandi urumva bishishikara kusa n'ibishigikira inyuma ya Amerika. Muri ico rero bavuze byo bavuze kuvyerekeye petroli
uno muzi G7 yashikirije ko mutwumve neza kuko ibona yuko ibyo bintu biriko birakara kandi umengo ibintu byabaye bebere gusumba uko babizi byose byavuze biti igihugu cyose muri G7 nikirekure petrole cyari kibitse comme réserve stratégique cyo kuvuga iki ibihugu birahora bigura igitoro kimwe bikakoresha ikindi gitoro naco ikindi gice cy'igitoro bikabika kugira ngo byitegurire biwe bita by'intega kiba ubu rero bamaze kubona ko kabaye bafata igitoro babitse cy'intega kiba mu bita ma reserve batangure kugisohora kugira ngo bishoboke ko bashobora gustabiliza ibiciro canke ibiciro ntibave birenga bibe byinshi hanyuma abanyagihugu bavyo ivyo bihugu baheze bumva ingaruka canke ubutunzi busubire hasi ibyo rero byamaze kumvikana kandi muri yo nama byari byatumye ko na agence ya ONU bita ya energie atomique kandi ivyo igihugu cyari cyo gisanzwe cyarashikije ko iyi agence ya ONU ihengamiye ku ruhande rwa Amerika yuko yabaye nka maneko ibyo ngira ngo twabishikije canke niba bikeneye mu makomatere botubwira tuzobere ngene iyi agence isa nihengamye iyo agence yabaye itumiye muri G7 kugira ngo nayo igire icishikiriza hanyuma ikigira kabiri naco bashikirije naco gisa n'igitwenza cyane bavuze bati amato muri Detroit dutegereza kwiyaranja akaguma arengana twese dukwiye gushiraho uburyo hamwe kugira haboneke amato y'intambara azaraherekeza ubwato bw'ubucuruzi cyane cyane bw'igitoro na gazi ikirere kituma navuze kirantwengeje nuko muri bihugu byose bya G7 Amerika yonyene byerekeye igisirikare byose bikoranye ibi bitandatu bisigaye Amerika ibisumbye ingufu nta nica kabiri cya Amerika ku nguvu biba bifise none bo nabivuze ko bigira bifasha Amerika kweskorta ibyo yananiwe twabwiye ko bwa mbere yabishoboye mu gitondo mbwa amasaha ko agiye ubwato biba biranse de turasura yugara cette fois n'amamine rero iki nico cya kabiri basavye ati tuze turaherekeza ubwato n'amato yacu y'intambara icya gatatu basavye ngo mu ntumbero ngo yo kugira ngo dushigikire umutekano muri kajya karere kuko inyungu zacu ziri hajya cyane bavuze bati twiyemeje gushigikira Amerika twitera inkunga kugira ngo igire ingufu kuko ituje imbere igarukana umutekano nico kiratangaje ko nibo bawuhungabanije kuko bari mu biganiro kuko mu biganiro burya ntugende uvuga ngo nzokwempoza murayaga n'umuntu akagira ico shikirije nawe nico ashikirije mbwa Amerika murana bakiri mu biganiro yacitera ibiswemo na Israel yari yoheje hanyuma uno munsi bagira bavuge ko bagira bafasha Amerika igarukana umutekano bien sûr ko yawononye kandi ishobora no kuparticipa mu kugarukana mu guhagarika ijya ntambara ariko mwibuke ko ibiganiro byo Iran gushika uno munsi ntiremera amakuru twavuga ku byerekeye G7 mu bisanzwe nayo kandi bemeye yuko bategerezwa kurekura miliyoni zishika amajana z'amadolari kugira ngo zifashe muri ivyo kurekura ama reserve strategique bagende bafate abantu bose mu gihugu cyabo bana ba petrol n'abandi mu bisanzwe ibihugu by'abakapitalisti ibi bya G7 ni ibihugu ubutunzi bwabyo buhagaze ku ba particulier canke kubikorera twabo rero nibo mu byumve neza si ibihugu bibika essence canke ibitoro ni bitoro mvuze essence n'amazutu n'ibindi byose si ibihugu bibika aya bitoro ahubwo ni bajya bagwiza tunga baribo banacukura afite amasoko yo gucukura bika rero vyemeje rero yuko bisugiye gusohora imiliyoni majana z'amadolari kugira ngo bigurire abantu babitse abagwiza tunga bavyo babitse iki gitoro naco kije ku isoko urumva muri makere nuko umuntu ushobora kubisigura ko biriko biragenda nkurikije kukumva sinzi yuko iri jambo cyangwa se iki kintu cya G7 yaseko sinzi ko hari ikintu kizagufasha muri ntambara mu byerekeye ibwa mbere zifasha kuko ufasha ingendo yuko mu iwawe ufata strategy ntaho gufata kabisa ariko ku byerekeye ko ico G7 zohindura ku intambara sinibaza ariko yari n'amajambo gusa ko G7 yarakoranye ngo ihagarike intambara zo muri Kenya byaranse vraiment Amerika niyo musanze ya G7 ya OTAN n'ibindi byose ni Amerika nyene kubisigaye bikurikira Amerika nimba Amerika ibinaniye kuyihagarika G7 ntakizokora ngira ngo bashize kuvuga bamugane mu kirundi ngo inyoni kiguse kitavuze bashitse cyane biboneka nayo ko yapfuye kugira kwamira umuntu yerekana ahagaze n'ibindi mbwabo nta kintu kiri sensible kizoba kuri ino ntambara merci beaucoup rero nk'inyanyuzi kuri bimwe n'ibindi utushoboye kuba dushikiriza biko biravugwa hirya no hino ubwo abadukurikirana nabo barakize icyo bagira ko bamenye kuko biravugwa ndagushimiye cyane rero
nongera ndabibutsa ko uyu munsi nyene canke se mu yindi minsi isanzwe igize indwi tuzokoma tubashikiriza ivyaranze amakuru yose y'indwi canke se y'umunsi toujours tuba dufise live canke se ikiganiro cikibiriraho isaha 2 z'ijoro. Ubwo muzoba mumaze kuva ku buzi bwanyu canke se baza bari ku buzi bwabo, nawe nyene muzoze mutwihangana bivanye n'amasaha, ariko nibaze ko twese tuzogira tuzobasha kumererwa neza, tworoherezanya na cyane cyane nibyo mwana dusavye. Yes, reka rero ndabasabe ngo mukomeze kuba natwe mu biganiro bigenda birakurikirana kuri uno munsi, naho butaha turasubira mu bindi biganiro. Murakoze.